Bakunzi b'insamirizi y'ivyiza vy'Uburundi aya makuru mugire mu yashikirizwe rero na Alex ni mubona ku buhinga bw'ivyuma naho akaba ari Deborah ntakisumba mukanya ingingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yaraganutse ku mugoroba yo kuri uyu wa kane avuye mu gihugu ca Zambia aho yari yitavye inama igira 22 y'abakuru b'ibihugu n'amareta ahurikiye mu muryango komeza. Ejo hahise kwigenekerezo rya 8 Ruheshi niho Uburundi bwibuka nyakwigendera uwahoza ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza. Ibirori bikaba vyabereye Igitega ku mugwa mukuru wa politike bihagarariwe n'icegera c'umukuru w'igihugu. Muraza kuvyumva murano makuru. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ahamagarira indongozi kumenya neza gutunganya umwanya, akaba yabivugiye mu nama ariko agirisha ikiriri mu gisagara ca Bujumbura umukuru uyu munsi wa gatanu. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Radio Television RTBB Nivigiza ry'Uburundi bwiza. Mukorere mwari muvyumvise murano makuru mu ngingo nkuru zari ziyagize. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ahamagarira indongozi kumenya neza gutunganya umwanya kuko ngo umwanya ugiye ntugaruka. Ivyo akaba yabishikirije mu gihe ayariko aragirisha inama kuri wa gatanu igenekerezo rya 9 Ruheshi uyu mwaka ikiriri mu gisagara ca Bujumbura. Iyo nama akaba yayigiranye n'indongozi nkuru zose zagenwe kw'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Rabatamye cyari cy'imigambi. Aho rero mutemwiruka mwibaza ngo kurima korora kubaza hoya. Isaha ntushobora udebaha amasaha nta mugambi n'umufise mu mutwe. Utamenya uti isaha iranjaye. Ndagowe cya kintu kiragiye ntagikoze. Kuko isaha yindi tayirema. Ntureme yindi bise fini. Ivyo bari gukora muri iyo saha ucerewe fini nidero zori dupfa utarandi kuko isaha yose ifise igikorwa cyayo. Umaze rero kwemera guti isaha aribo bari mboneza mu mutwe wawe bica biboneka ko atanga kimurimo. Je tume ikigwa ca mbere twavuze tuti turabe ko bazi mu bamaze kwiga gusiganwa n'umwanya kugira barangura imigambi. Ese cigwa ntimwacize abayobewe ntibiyizi kandi nta ropeshaje niko turasubira kuwure mu mwanya ntawo turema se fini byaheze burya imyaka twataye ntituzosubira kuyirema byaraheze ntituzosubira kuyirema subirayo ndabe aho twataye umwanya hose subirayo ndabe ntibikunda ori umunsi nawo wari ufise igikorwa cawo uri gukora ibitari umunsi wawe no kuvuga uyu munsi ideni urawufise ivyo wari gukora uno munsi ukora ivyo wacerewe higa yejo kuvuga uwo munsi wawucerewe ivyo uno munsi ntivyakozwe uzova kubikorejo ivyejo navyo ureke kubikora uzova gukora ivyahiga yejo ivyahiga yejo ureke kubikora nukuvuga urya munsi wataye uzo uriha kurinda upfa. Tene cibaga kumenya ko umwanya utaye utagaruka none mbwira ivyo wase gukora mw'iturevesi riheze uzorema uwundi munsi uzorema ukundi kwezi uzorema iyindi ndwi yisi perpoza kuvyo wakoze mw'iturevesi rikurikira umwanya ico tubanze kibicigwa nitwe abadushaka hamwe muri 2040 2060 twaramaze kuhavuga umwanya wahuranditse none tuzoshikayo twicaye cyangwa tuzoshikayo tugenda. Umukuru w'igihugu akaba yariko aratanga inyigisho zibikenewe n'uruhara rwa buri muntu wese kugira ngo Uburundi bushike kwihangiro ryo kuba igihugu kikigaburira mu 2040 kikazoba kiteye imbere mu 2060. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 8 Ruheshi umwaka niho umukuru w'igihugu cyo Burundi Varisito Ndayishimiye aganuka avuye muri Republika ya Zambia mu nama igira 22 y'abakuru b'ibihugu
w'ibihugu n'amareta ahurikiye mu ishirahamwe ry'isoko rusangi ry'akarere ko mu buseruko no mu manuko bwa Afrika komesa. Muri iyo nama bakaba baganiriye hamwe ibijanye n'ubuzima bw'iryo shirahamwe, abongera barashiraho n'inzego nshasha. Aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabaye icegera cy'urongoye uwo muryango. Kurikira Girene Gatoni, umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nyincubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi araganutse avuye mu rugendo rw'amushikanye mu gihugu cha Republika ya Zambia, aho yagiye kwitaba inama igira 22 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bari mu muryango w'isoko rusangi rya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko. Iyo nama yari ifite intumbero yo kurabira hamwe intambwe uwo muryango ugeze ko mu gushira mu ngiro imigambi yihaye kugira ngo hashobore kuboneka isoko rusangi rya Afrika y'ubuseruko be n'ubumanuko, hashobore gutezwa imbere urudandazwa, hashobore no koherezwa uruja n'uruza rw'ibintu n'abantu, gutyo ubutunzi bw'ibihugu bigize uwo muryango bushobore kwisununura. Abakuru b'ibihugu n'amareta b'ibihugu bigize uwo muryango no kibazo c'amahoro n'umutekano gihanze ibihugu bitari bike bigize uwo muryango, aho bigiye inama kongereza inguvu no kugira ibishoboka byose kugira ngo amahoro asasagare muri ivyo bihugu vyose, gutyo abene gihugu bashobore kwitaho ibikorwa by'iterambere. Iyo nama yari ifise kandi n'intumbero yo gutora indongozi shasha zirongora uwo muryango, aho naho nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba ari nawe yarasanzwe arongoye ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko, yatowe arasubira arizegwa kandi n'amakungu kugira ngo abe icegera c'urongoye umuryango w'ivyo bihugu bigize isoko rusangi rya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko. Iyo nama ikaba yemeje kandi yuko inama izokurikira, ni kuvuga inama igira 23 y'abakuru b'ibihugu n'amareta agize uwo muryango izobera mu gihugu cy'u Burundi. Ico naco akaba ari ikintu kibandanya kigaragaza ingene Burundi bubandanya bukayangana mu makungu bushinga icumu mu mashinga. Ibirori vyo kwibuka uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza nkuko vyama biba kwigenekerezo rya 8 Ruheshi uko mwaka utashe ku rwego rw'igihugu vyabereye Igitega ku mugwa mukuru wa politike kuri uyu wa 4 w'iryo genekerezo nyene. Ibirori bikaba vyari bihagarariwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Muri ivyo birori Jean Claude Karegwa Ndenzako, umwe mu bagendanye na nyakwigendera Petero Nkurunziza, yarashikirije bimwe bamwibukirako nico bazokwama bamwibukirako. Tumukurikire. Ku rugamba Petero Nkurunziza yaranzwe n'ubutwari n'ubuhizi vyatumye aba mu ndongozi zo hejuru gushikaho yizegwa ngo arongore umuhari CNDD-FDD, umwe mu mihari yagwanira iteka ry'abene gihugu na demokarasi. Kubera umutima w'ubuntu wamuranga muri vyose na hose, abo bari basangiye urugamba bamutazira muhuza uko yanka akarenganyo agatunganiriza bose, abakuru n'abato, kandi bakama bamwikorako igihe cose ibere ryayaze. Intwaro ya Petero Nkurunziza yaranzwe no gukunda Imana n'ibikorwa. Dusenga dukora dusenga cabaye icivugo yashize imbere kuva gishikira amabanga. Mu ngingo nyamukuru zamugize rurangiranwa zikamwongerereza n'igikundiro harimo kwigisha abana bo mu mashuri y'intango ku buntu, ukuvura abana baterenze imyaka 5 ku buntu, ukuvura abavyeyi bibungenze bakongera bakibarukira ku buntu mu mavuriro ya leta, hamwe no kutabuguza ibifungurwa bikenewe kurusha ibindi mu gihe c'agahubo. Ivyo vyatumye abarundi sinzi bamuja inyuma mu kubaka amashure ibihumbi n'ibihumbagiza, amavuriro menshi, inyubakwa indongozi zirangurira hamwe imirimo, ibibuga vy'inkino, amabarabara n'izindi nyubako rusangi. Umusesekara w'amahoro n'umutekano mu Burundi dukesha nyine Petero Nkurunziza watumye Uburundi bufata ingingo yo gusahiriza amakungu mu bikorwa vyo kugarukana amahoro no kuyatsimbataza nko muri Somalia, Haiti, Cote d'Ivoire, Sudani na Centrafrique. Kubera urukundo atigeze ahengeshanya kwereka abarundi gwiyongera ku butore, ubutwari n'ubuhizi bamubonyemwo, baramwitoreye mu mwaka wa 2010, baramuhirira no mu mwaka wa 2015, nawe abandanya kubahagararira no kubateza imbere uko bukeye uko bwije.
haba mu matora y'ibihumbi 2010 canke ay'ibihumbi 2015 basesa nkuyoze bararondeye gusubiza Uburundi mu ihumbi ariko nyene icubahiro Petero Nkurunziza ababera ifuro y'igiti kanatsinda yarashigikiwe n'Imana n'abarundi sinzi afatiye ku mateka y'igihugu cyane ku vyagoye Uburundi mu mwaka w'ibihumbi 2010 no mu mwaka w'ibihumbi 2015 Petero Nkurunziza yafashe ingingo yo gutanguza umugambi wo kuzirikana igihugu gutyo abarundi turiga turamenya amabanga y'igihugu turamenya iyo tuva niyo tuja turamenya umwongo uhuma n'ubudahuma benshi muri twebwe twigira inama y'intango nshasha ikindi kintu gihambaye abarundi bazokwama bibukira ko imboneza kizigenza Petero Nkurunziza nishaka rishemeye yo gusubiza Uburundi iteka ry'igihugu citunze kandi citunganiriza igihugu c'abagabo bigaba bakigaburira igihugu c'abantu bataremewe gufashwa ariko nyabona baremewe gufashanya n'ayandi makungu mu kigabane cyo gutsimbataza intayo kwikukira nta uzokwibagira uguhagarara rugabo kw'imboneza kizigenza Nkurunziza aho yavuga ati Burundi nubwo abarundi nta uzobukunda kurusha bene wabo arongera ati abasuma barahawe ikaze mu Burundi na yabasuma turabiyamirije nibateshwe bate afatiye ku bihano vy'agacinyizo uruvugo n'amarementanya vyagiriwe Burundi imboneza kizigenza Petero Nkurunziza yahumurije abarundi ati Burundi buziraho Imana yabuteretse n'ivyo yabuteretsemo ikiruti kindi mu vyamuranze ico naco kikaba ari ukubaha Imana muri vyose na hose akama twibutsa ko ataco turi tutagizwe n'Imana kandi ko ataco dufise tutahawe n'Imana iyo Mana ya Nkurunziza ariyo Mana y'u Burundi n'abarundi ntawe yiyegetse ko ngo imutetereze yaramukoresheje ibikorwa vy'ubuhizi gutyo ategwa imibungo yatewe abagabo aronsa udushimwe twinshi n'amashira hamwe mpuzamakungu atandukanye abicitegererezo mu bihugu vyinshi vyo kwisi ahesha igitinyiro n'ijambo igihugu c'u Burundi abarundi nabo mu kumushimira bamutera iteka atawundi yari bwaritegwe mu kumugira imboneza kizigenza mu gukunda no gukundisha igihugu iteka ryiyuhiriye kuryo yari yatewe n'umugambwe w'abagumyabanga wamugize imboneza yamaho muri uyo mugambwe nyine icubahiro Petero Nkurunziza yagize herezo ryiza arahinyuza wamwibutsa uvuga ngo ntarirenga ricaka kuko yashegeranye igikundiro ariko yashikanye uwundi mwibutsa uvuga ngo intore ntiramba tubandanye nano makuru mu ntumbero yo kongereza umutahe wa umurimo microfinance kuri uyu wa munani Ruheshi mu mwaka wa 2023 ku rwego ntunganya bikorwa n'urwego nshingwantwaro rw'iryo shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana baratunganije inama idasanzwe ku banyamitahe babo n'abandi bifuza kuzana imitahe yabo iyo nama yabereye mu gisagara ca Bujumbura ikaba kandi yari ifise intumbero yo kurabira hamwe ubuzima bw'iryo shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana microfinance umurimo hamwe n'ibisabwa kugira ngo riduge ku ntambwe ikurikira Izidore Hakizimana umukuru wa komite ntunganya bikorwa aratubwira icyatumye mbayitanguza nico bashitseko muri iyo nama tumukurikire microfinance umurimo ni kigo ciyumviwe n'abantu batari bake bagiye hamwe barashira hamwe uburyo bwabo hanyuma bahavura biyumvira ko ubwo buryo bobuhinduramwo iyo microfinance twaravyihweje mu mihingo myinshi y'igihugu itandukanye twihweza imirimo abene igihugu basanzwe barangura mu mpande zose z'igihugu tubona abene igihugu barakeneraho bopfana uburyo akabona abandi bifuza aho bobubitsa dusabata intumbero nyamukuru yo gutanguza microfinance umurimo kugira ngo abantu bagerageza kwiyungunganya mu migambi itandukanye bashobore kuronsa ubwa mbere aho babitsa amafaranga bashoboye kuba begeranije hanyuma bibaye ngombwa abakeneye kwagura imigambi yabo bashobore gusaba ingurane bya bita makredi iyo nama yari yo kwigira hamwe ibijanye no guhindura kategori tuja mu yindi ibijanye no guhindura kategori nk'amafaranga yo bakenewe ukunangana tuja twumvikana ko tugiye kugiza amakontribution cyangwa amacotisation kuza turegeranya imitahe kugira ngo twiyungunganye turabe ko twoshikana umutahe nyamukuru berube idusaba Felix Bahati umwe mu bari mu nama aratubwira icyo yashimye muri microfinance umurimo jewe akarusho koko ni kanini cyane kuko no mugambi mwiza uje gusahiriza abene igihugu mu iterambere ryabo na cyane no mu iterambere ry'igihugu kuko bazoharongera ko akarusho kanini
na cane cane mu gushigikira imigambi mito mito yabo yo kwiteza imbere. Muri iyo migambi yabo basanzwe barangura bizoborohera ingene umwimbu bakuye mu byo barangura na cane cane amafaranga ko bazoronka ingene bayabika batavunitse batageze urugendo rurerure, kuko batubwiye yuko bazuguruza ibisata na cane cane aho abene gihugu bato bato basanzwe barangurira imirimo yabo ya misi yose. Kandi batubwiye yuko ari n'umugambi uje kubasahiriza mu bikorwa basanzwe bakora vya misi yose, nko mu kuzoza barabafata mu mugongo mu kubahingurane ku buryo butavuna, zizobafasha kugira ngo barangure iyo mirimo yabo ya misi yose. Mwomenya ko iryo shirahamwe rifise icicaro gikuru mu Gihosha quartier Gasenyi, ikaba rimaze kugura n'ibindi bisata byabo mu Gatunguru, ku Muberure no ku Mucungwe muri commune Isari ntara ya Bujumbura. Ubu ikaba igeze ku banwanyi bangana n'746 mu kiringo cy'umwaka imaze ikora. Mu buhinga bw'ivyuma batumirire amategato tuje tubandanya n'aya makuru. Iradiyo Television RTBB Nivigiza j'Uburundi bwiza. Aya makuru tuyarangirize ku nkuru ijanye n'imico kama. Umugwi ndangakaranga Amakembe wo muri komine Mutumba intara ya Karusi niwo watahukanye ikibanza ca mbere mu isabukuru ry'akarere kagizwe n'intara ya Karusi, Gitega, Cankuzo na Ruyigi, ryabereye Igitega kuri uyu wa ndwi Ruheshi uyu mwaka nyene. Iryo higanwa rikaba ryahuje urwaruka 120 rufise impano zitandukanye. Iryo sabukuru rikaba ryatunganijwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo urwaruka, inkino n'imico kama mu ntumbero yo gutsimbataza imico kama y'abarundi muri ako karere. Bakunzi b'isamirizi y'ivyiza vy'Uburundi, mwariko muradukurikirana. Aha niho turangije amano makuru yacu, ariko kubadufatiye hagati tubibutse yuko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaganutse kuri uyu mugoroba yo kuri wa kane avuye mu gihugu ca Zambia, aho yari mu nama igira 22 y'ibihugu n'amareta ahurikiye mu muryango Komesa. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ahamagarira indongozi kumenya gukoresha neza umwanya, kuko ngo umwanya ugiye ntugaruka. Ivyo akaba yabishikirije kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 9 Ruheshi uyu mwaka, aho yarigiranira inama n'indongozi zitandukanye zagenwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu, aho akaba hari ikiriri ejo hahise niho hibukwa mu Burundi nyakwigendera wahoze umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, akaba ari n'imboneza yamaho. Hakaba kandi hahimbazwa no gukundisha igihugu mu Burundi. Ivyo birori bikaba byabereye Igitega bihagarikiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Mwavyumvise muri ano makuru. Tubashimire rero kukuntu mwatwumvirije mukadutega abiri, mukagumiza agashinge kanyu kuri 92 n'ibice bitandatu. Kuri mikro yari Alexini mubona, kubinga bw'ivyuma ni Debora Ntakisumba. Turabashimiye rero, mugire ibihe vyiza, mushishikare muryoherwa n'ibiganiro vya radio televiziyo Burundi bwiza, ariyo isamirizi y'ivyiza vy'Uburundi.